igipolisi cy'u Burundi gifise ibisata byinshi gikoreramo. Muri iki gisata rero cy'igipolisi kijejwe amatohoza, twarifuje yuko abenegihugu abantu bose boshobora kumenya ivyo ico gisata kijejwe, bamenye ivyo barekuriwe, ivyo bashobora kuhasaba, bamenye ingene bashobora gutunganirizwa, umunyagihugu amenye ibisata bihakorera, hanyuma umunsi yogira ico akenera aze kubisaba gutunganirizwa, kandi igihe yobona arenganijwe nawe nyine amenye aho yitura. Iki kandi gitumbereye kirafise intumbero yuko twongera tukerekana ingene igipolisi mu bikorwa vyaco vyo gutohoza ivyaha neza tukubahiriza agateka ka zina muntu. Nico gituma dushimira iyi organisation ya Burundi Bridge to Justice, kuvuga mu Kirundi sinzi hano bivuga mugabo ni nkuko baba bavuga ati bafasha ni nk'iki ibiraro bitwara ubutungane, bifasha ubutungane ku bijanye n'agateka ka zina muntu, niko nobivuga mu majambo make. Rero abo barashoboye ko nabo nyene baza tukafashanya kugira ngo ico kintu tugishikeko. Iyo niyo ntumbero y'uno munsi, nico gituma icivugo twakoreye ko ari igipolisi c'amatohoza mu Burundi nk'inzira canke ikintu gitanga uburenganzira, gikora cubahirije uburenganzira bwa kiremwamuntu. Laboratoire ituma dushobora gusuzuma neza ibimenyetso inkozi z'ikibi ico vyakoze. Umuntu areye kwiba tugashobora guca tubona tuti ibi bikumu ni vyanaka yakoze kuri uyu muryango, uyu muntu yakoze kuri iyi mbuga itadutoye aho yishe umuntu ni vyanaka, bigaca bidutuma tumuronga. Ivyo navyo ni ikintu turashikako mu buryo bw'ubuhinga tudafise co dufashije. Rero muri ico gisata rero kijejwe ibya identification judiciaire niyo novuga dufise ico kibazo kikiri kure. Ahandi naho turagira ibishoboka byose kugira ngo bigende neza. Mu bijanye n'amatohoza naho nyene turafise igisata kijejwe amatohoza kandi bakora uko bashobora kose. Aha turafise aba OPG nkuko bari mu zindi ntara z'igihugu. Aba OPG bari ngaha barafise ingene bakora amadosiye babibabwiye. Banagira ingaruke ku kintu c'uko barakunda kuvuga bati leta yarafashe intumbero yo kurwanya igiturire, tolerance zero. Ico kintu leta yaragifashe kandi ni ciza, turagikorerako cane gose, kandi caragize ibintu vyarateye imbere cane, n'atanyambo ibura gahonze bidahizwe hariho vyoba bikiri ngabaho biri. Nagira mvuge yuko abanyagihugu ubwabo twama tubasaba ahubwo kudufasha kugira ngo ico kintu tukigwanirize hamwe, kuko igiturire gitangwa cinyegeje kandi gihana abantu babiri. Urya muntu acakiriye aragihanirwa, mugabo urya muntu agitanze amenye ko agihanirwa. Mu vyo natanguye kubona ndiko ndasuzuma, ndabona ko ubu abanyagihugu canke abantu basaba gufashwa aribo baza kwinginga kenshi, bakingingira igiturire umuopeji cyangwa umupolisi. Naje baramaze kuza kukinzanira, hanyuma mugayinyico mpora ndabaha ngira nuko boyivugira bo nyene. Rero umuntu wese ntazokwama aronka inguvu zuko umuntu bashiriye amahera yasubiza inyuma. Ivyo ntivyoroshe, udafise ikintu wagiriwe ubuntu biragoye. Ico gituma dusaba abantu ntibasubire kuza baraza gushuka abapolisi bacu. Ndagisavye abanyagihugu, abantu badufashe ntibidoge gusa, ariko bareke kuza gusaba ngo baje gusaba ico bafashwa, bakabanza kuvuga ngo niwafashe iki nzoca nkugirira iki. Uwo muntu avuze uko tumuronse tuzomuhana tumushengeze, kuko nawe nyene bari koranira dushanye n'amategeko. Rero nagire ndakivuge kugira ngo
benshi araho bavuga naho mutakibaje bavuga ngo none ugiturire kumenga mu ba OPG haraho igiturire turakigwanya ariko mudufashe kukigwanya nawe. Ikindi si mu ngorane mugabo nagire ngaruke ku kibazo ca mbere mwavuze ne mvuge cyane yuko twifuza ko umunyagihugu amenya ko igipolisi ari muhiriwe. Nico gituma muri bitwagize harimo kwegereza abanyagihugu cyane, kubegereza kugira bumve ko baje ngaha atari kuza gusa bafise ubwoba kumengo baje ahantu hateye ubwoba, baze azi kwaje kubaka igihugu, aje gufasha ubutungane kugira ukuri kumenyekana. Umupolisi ntarota, umupolisi arakeneye abamufasha, abo dufasha nabo banyagihugu nyene. Nico gituma tusaba ko baza tugakopera gose no mu ntumbero yibi twagombye ko abanyagihugu bumva ko ngaha atari ahantu ho gutinya ariko ari ahantu ho kwitura kandi ari ahantu ho gutora inyishu ho gutabarira. Ico kiri mu bindi kubahiriza agateka kazina muntu. Ico narimpereje ko nuko umuntu abazwa atamusunikana, atagukubitwa, atagukankamira. Rero ndiriwe mpishije kuko ababo muri irishire hamwe rero gateka kazina muntu turi kumwe ngaha yobera icabo nivyo ngire mvuge nuko ata muntu numwe akubitwa muri iki gisata. Nta muntu yinjira ngaha wavaho yakubiswe, n'ivyakenerwa turabasubiza mu kasho muje kubibariza. Nta muntu dukubita, ivyo ni harabaye ngaha nta bibaho. Gusa igipolisi rimwe iyo kigiye gufata umuntu haba ruguru haba ngaha i Bujumbura mu makomine biramaze gushika ko hari abantu iyo polisi iri kwirabafata baheza bakagwanya igipolisi. Umupolisi ugasanga yatumwe n'igihugu n'impuzu yambaye z'akazi, ugasanga niwe akubiswe ikofe rya mbere. Rero ikofe rikurikira hari naho riva ku mupolisi. Rero kenshi umuntu acaza yidoga ati nakubiswe, ariko navyo bishitse hariho umuntu aravuga ati bangwe uwo muntu ntakubitwe ntawo gukubitwa rero. Ariko ntiyobura nkuko bavuga ati nta nyambe buragahonze. Umuntu bishitse mu ntara caye muri komine kanaka agasanga mu OPG yakubise umuntu biramaze gushika, ubutungane buca bukora duca tumugirira dosiye ko nta numwe ari hejuru y'amategeko. Ariko muri rusangi nta muntu ngaha uza gusanga ninaheza murashobora kubaza uwo mukuru w'iryo shirahamwe araja kumpinyuza canke yemeza ivyo navuze. Maze kubivuga kenshi ariko abantu baguma bagwa mu mitego. Abantu bagagutelefona agaca kubwira ati je ndi mwene naka tuva hamwe, kandi akubwira umuntu uzi agaca kubwira ati naka umwe ari hanze ni wantumye. Hari ibintu vyiwe bishitse ngaha woshobora kumufasha ntibave bizimira niwe mfise canke akavuga ko ari umutumye, agaca kubwira ko agira kurungikira umuntu ariko arabikurikira. Mu nyuma aca kubwira ko buramutangira amahera canke akakubwira ko hari imari azanye. Abandi bavuga ko ari imari umuntu agahendwa ko agira aje guhanagurirwa amafaranga y'inzahabu, amafaranga y'amadolari kugira ngo yunguke, kandi ari umuntu yize ingene amafaranga akogwa. Abantu bize ekonomi barashaka guhendwa nk'uko. Hanyuma umuntu amuhenda akamubwira ati ngire nzana ibintu nawe urondera umuti tubishiremo ari abantu bize. Ivyo nivyo bavuga ko bakora amahera. Abandi bakazana ibintu ngo ni inzahabu agaca bikuzanira ngo mubikore mwinyegeje, agaca usanga umuntu amukoreye amamiliyoni agaca avuga ngo yibwe kandi yahenzwe. Abandi nabo bakabahendesha bimwe navuga, akamubwira yuko hariho umuzungu aje kugira na afere nawe agakorana n'abantu ku telefone gushikaho bagenda bakabonana, hanyuma abo bantu bagaca bamusaba amahera menshi adashoboka kugira ngo baze bamuhinze aho baje kugurisha ari umuntu yize.
n'ubutize rero nagenda babwire yuko amatelefone nk'ayo abantu basaba amaserivisi nk'ayo baze abanyagihugu baze bitonde kuko ivyo byose n'amakosa baze badutabaze baturya kara hanyuma tubarabishe ko ari byo niko abari urudandazo rw'ukuri tuzobareka babandanye ariko batabaze bareke guhendwa baza bariruka kurira kandi bamaze guhendwa ubwo n'ubusuma bugwiriye muri no minsi ariko tugire dukebure abantu bariko barahendwa bamenye yuko abo bantu babikora kandi ngire ndababwire ko babikora benshi naho baba bicaye mu mpimba bakabahendesha amatelefoni bagakorana n'abantu bakeyi bari hanze ayo mahera bakaja kuyagabura abo bantu naho tubafata baba bamaze kurya ayo mahera kandi barabihakana ca kintu mwatubwira muti turashima ko mudakubita abantu nabo ntitubakubita kandi aho tuba tubonye ko bavyivye izo ni ingaruka murakoze gusa niko nibaza nti nk'ubwo kuva muri jabi ubona jabi ni hatoyi jabi kuronka amakamera de surveillance y'ahantu yabo yuko umuntu wese akoze icyaha iba yamubonye ntibishoboka so ufate nk'umwanya wacu zirahari nonsoma uwambaye imyambaro y'iwacu utayikwiye hano byogora ko haza mezo si n'umuntu nkawe uwo ari we wese yambaye bisanzwe ukoze icyaha umva biroroshye ukamutora hanyuma nzo gukunda mbwa bijya mwavuze kuvuga ngo mwibarabara hose aho tugiye hose habe kamera n'ibyansi by'ejo nyamukuru sino hariho n'ibyaha dukora nkabyo biri mu mabanki cyangwa mu bandi mazu manini asanzwe hari amakamera de surveillance iyo ugiye ukiba nk'imoto muri BCB cyangwa hariya abantu babikora cyangwa ukajya mu mamodoka y'abandi ukugura ariyo bafise imfunguzo z'amagendo agenda akiri mu mamodoka y'itari ajya amakamera de surveillance adufasha cyane rwose c'est vrai ni ikintu relativement récent nta mwanya muremure kimaze kitanga gukora mugabo uno munsi biradufasha cyane rwose kuko barashyizeho muri ya kamera zirabegisura twe twagenda bakaziduha tukadufasha kugira ngo tuba bikoze amatoza akadufasha cyane rwose ahubwo ndamunganya kuri ikibazo mwari muvuze mwebwe abanyagihugu mufise uruhara ruhambaye mu gisata cyo kurwanya ubugizi bwa nabi igihe umuntu aba yambaye umwambaro w'igipolisi ukamubona urafise uburenganzira bwo kumubaza yuko ari umupolisi bagendana ikarata umupolisi wese afise ikarata mwebwe urafise uburenganzira bwo ati wewe umpagaritse wowe uri kurambaza ibi wowe ushingiye impande y'inzu y'iwanje urinde avuga ati ni umupolisi tugenda ikarata atakohereza ikarata uraheza ugahamagara utitabara tabara hariho umuntu atagira ikarata ngaha mubanze mubaze cy'umubwiriza ubwo ni uruhara rukomeye mu bufise abanyagihugu kugira ngo ushobore kubaza abapolisi umuntu tubonye afise umwambaro w'igipolisi ko ashobora kuba ariwe cyane atari murakoze niba ari icyo kibazo Babi bose n'ababinga mama kubakorera ko nyine aha icyo ruhera ko nuko nubwira ko bijanye kurenga ibigo ni icyaha gihanwa n'amategeko kandi iyo bibonekanye ko byabaye murazi ko ariho hava mu mamanza ari kimwe gituma haba amadivorce ariko kuvuga uti mbe biba byagenze gutubwira ngo umuntu abe bafata kamera bijya bintu natwe twabibonye ku ma WhatsApp ituzi aho byabereye ntituzi aho byazaniye ariko icyo twivuga nuko twebwe ku kazi kacu naho twofata umuntu ariko akora bijya nta mafoto
bocisha ku ma WhatsApp nta n'ico tumarira ari byo bijya rero twabibonye kurya sinzi iyo byazananye mbere twe twimbuye tuti bimwe abahiga bafite amakamera birabizi bagira amamontage ko nta mupolisi irabura ngo bijya rero ntari ngira rero wavuga uti n'umugabo yabivuze n'iki nagomba ndagwita amateka avuga ko iyo bishitse umugabo cyangwa umugore akumva uwo wubatse ari gukora ibigo akadukora ko ayitwaye uragenda kudatangura amatohoza abana tukarungika nk'uko twabe tuvuga kare tukarungika muri parake nayo ikazofata ingingo iberanye n'ico caha ifate ku mategeko sinzi ko nakwishyura ariko nubwira ko bijyana twabibonye uko ndetse twiyumviye tutingira ngo ni bimwe bagira by'amamontage uko nta mupolisi yoshira bijya bintu ku ma WhatsApp nta kamaro nta kamaro tubona iyo bigira murakoze utosora ifuku yamizayo bajya abana ubabona mu ibarabara aba baraduze bagashika iyo bava ngo bakazona bagarutse rero twebwe icyo dukora dufatikanije na administration iyo twabegeranije tubafata twabarungika ruguru mugabo uzubona baciye mu ryahumye administration ko benshi bajya abana bamwe barabusanga bavuga ko batagira base batagira ba nyina nuko no kwishura nuko bana yadukora ariko nkaje ndabasaba mwebwe abamenyesha makuru mukaza namwe mugakora muri sensibilisation abana sawo mwibarabara abana ahubwo nabo kuja kwishura mugafasha gusansibiliza kumbure hariho abagira neza bo bumva bakabafasha bakora mwibarabara kugira baje kwishuri baze batera imbere nk'abandi nuko nocishura gatoyi ndamwunganira gatoyi ico kibazo c'abana bo mwibarabara ni kibazo ni mu gifaransa novuga ni défi kandi si kibazo kiraba polisi yoni ni kibazo gitegerezwa kurabwa na polisi abajeje intwara ku gihugu hamwe bagire bati abana bashikiwe n'izi ngorane twebwe dutegekana igiki tuzobafasha iki icatumye baja mwibarabara ni iki twogitorera inyishu gute ico rero ni kibazo gitegerezwa kwishurwa n'abantu benshi cyane hamwe tuja hamwe mwebwe wewe jewe abavyeyi abantu bose bashobora kugira ico bazanye kugira ngo dutore inyishu y'ico kibazo kuko si twebwe siho muri polisi twotora inyishu y'ico kibazo mugabo turi muri bamwe two kwicara hamwe kugira tugerageze dutere inyishu.